jewe nari mfise igitero c'ingwara. Iyo ngwara cari ikintu c'imbugita kiri mu kuguru kw'iburyo. Iyo ngwara nari ndayimanye imyaka 15. Ico gitero cafata kigakerera inyama kiyaje kuyikerera kigaca kisohora ikaza ari inyama yirabura cyane ituma kumuhisha iturira cyane. Naje ngaha aye kuwa gatanu niho nashika ngaha baransengera gushika kuva uwo muzo kuwa gatanu gushika n'isaha nakize. Imana ishimwe cyane. Jenje gushima Imana ukuntu abantu benshi turikombirika gukorera Imana. Je narifise umutwaro w'ibihumbi 200 nina yabuze narifise ibihumbi 105 nje ngaha ncankorera Imana ntanga senkana muri iyo ndwi nyene Imana yaciye impa bya bihumbi 200. Nukuri ni muyihamashi nukuri nubibandanye ikora nukuri sinzi ukuntu no bivuga nukuri ico ndagishimira Imana cyane. Imbugita navyumvise kijya kintu imyaka 15 baza bagakeba inyama ku buryo no kwirabura hirabura ahantu bayitwaye urumva baroze ariko Imana ikaba yamugiriye neza. Mwumvise ijya ntahe ubu n'ubushobozi bw'amasengesho. Nari nihevye gushima Imana eko umukozi w'Imana icyo yambwiye ati udashimiye Imana uri umukozi wa shetani. Niyo mpamvu ari ibintu byanshikiye mu misi heze nari mfise problème ku kazi ya mahera miliyoni n'amajana 6 juste uyu muntu twatufitaniye ikibazo twumvikanye bica binanirana acaba oblige kuntransfera mu mbimba cyangwa manumviriza umukozi w'Imana mu ijoro saa 5 saa 6 ngaguma nsaba ikigongo Imana ariko ngasenga n'Imana ngavuga ati Imana rondera umuntu wahagarise kugira agenda ngwanira ari kuri parke bandekure. Imana yangoreye igitangaza imisi 7 nace mbona ba billet de sortie wanje sose nca mbona kwidegemvya ya ndashimiye Imana cyane kandi Imana ari kintu zoyikorera. Imana imfashe murakoze. Ndashima Imana yuko kuwa gatanu naje ngaha nje gutondera umuvyeyi afise inda hari haheze yinga baravuze yuko harageze muganti yari bwavyare hama ngishika ngaha amasaha yitereye ndamurindira ndamubura baca bamujana kwa muganga. Rero ico nshimiye Imana ngishika imbere ya mwungere yambariye ati namutewe umutwaro w'umuvyeyi aca mbarira ati aravyara kandi avyara neza nta kibazo. Rero narinje gushima Imana yaciye mu masaha ya saa 5 z'ijoro avyara hama acara bukiye acara nataha ameze neza. Amasengesho mwungere yamusengeye yarakoze. Nashaka rero abumvise gushima kwanje Imana bahezagire. Amen. Urumva jewe ndafise intahe nushinga ariko simvuga neza. Naragiye Parize n'ukuboko nakiriye ngaha urumva shetani imaramare nakiriye ngaha ariko aravuga ngo narashobora kuvuga neza mugabo yakiriye ngaha yari afise pararize amaguru n'amaboko yakiriye ngaha yarakize bijanye no kuba pararize naho ijwi ritaragenda neza bijanye na pararize yakiriye ngaha. Ukomera amashi umwami Yesu nuko mama amaguru nitera ishinge none sinakira cyane tuca tumusengera kubikurikira kugira ngo n'ijwi rigende neza avuge neza. Mu mwanya avuye ngaha tuca tumuhera ko nyokuri kimwe agatabagwa gakira n'ikintu gikomeye cyane. Ijwi ryoryo riraza aho n'ibintu bisanzwe. Jewe nasice ngaha nari ngwaye kabisa, nari mfise ibikomere mu maguru ni mu maboko kandi mfise umuriro mwinshi sinaryama narara niyaga. Mana umugore umwe arambwira
ingo ndakwereke hibakusengera kweri sinahariye uyu mugore aranzana mpaka ngaha mazime iyi ngazi ibiri bansengera kuvaho ibyo bikomere byaheze mu maguru hasigaye gusa umuriro. Amashimwe cyane ya repentance yaraye indinze kuja mu gasho kubw'amadeni. Amadeni nabona ko ushobora kuntwara mu gasho inaraye ndayarishe. Ndashimira Imana cyane, abasengeye barakoze. Amashimwe guhagarara harike nagomba guhagarara bikanka, ariko ndashimira Imana cyane. Tuyikomera amashi ko nashoboje guhagarara ngaha. Hanyuma mukomera amashi umungere wacu burya twitwararika uko bukeye ko bwije. Cyo nari mvuye ngaho mu masengesho mu gitondo yo muri burakeye, ngeze mu buterere numva ibintu binkwega mu maguru no mu maboko, ngomba kugwa hasi n'akamoto ariko Imana irakinga sinabaye nkigwa hasi. Umuntu nari impetse naye ndamushikanye, ariko ncavuganta kuri farmasi niho numva umutima umbwiye ati ntugure iyo miti manzu telefone mwongere bimubwire nukuri abantu mwese mudafise nomero ya mwongere murakwiye kuyibika, ni vyiza cyane. Hanyuma ncice kuri farmasi bariko barandabira umuti ndamutelefona, mugere ndamutelefona caranyitaba ndamubwira ukuntu bimeza, camubwira ati nyaruka ningoga fata moto yawuze bagusengera. Ndashika ngaha nukuri baranyitwararitse baransengera, nukuri Imana ibahezagire cyane kugeza uno munsi. Bijya bintu byamfata ntibikimfata, ndumva yuko meze neza. Hanyuma ndashimiye na mwarimu yanguriye amazi, nukuri Imana imuhezagire cyane. Je nacyo mfise nshobora kumuha, mukomera amashimana yacu mu ijuru. Ashimwe mu mpere mashiyo Mana, mu mpera amashi kandi n'umuvyeyi wacu Imana yaduhaye. Ego nje gushimira Imana ko umuvyeyi wacu ari muzima, nje gushimira Imana ko uyu mwungere Imana yaduhaye ari muzima n'umuryango wiwe, nanjye nkaba ndi muzima. Ndashimiye Imana cyane ku gitangaza Imana yakoze. Umuvyeyi wanje mama yari agwariye ruguru, amazi iminsi agwaye adafungura aticara. Ndasenga Imana yuko yomumanuka nino, amaze kumanuka nino bamushira muri Legence. Ndabwira abakozi b'Imana ba hano ko adafungura aticara, ariko bamaze kumusengera akaduda isengesho nukuri Imana yabikoze aricara arafungura. Je kwa Mungu maze kugenda Imana yankoreye igitangaza, nta nayi ibyamo nari mfise, ariko nshitse imbere nsohotse eglise nabonye amafaranga 10,000 zibizi nkorokera imbere yanje, ndabitora ndajana ibyamo mu mpera amashiyo Mana. Ikindi shimira ko Imana nuko uwo munsi nyene numvise telefone hanze ivuye hanze mu Bufaransa. Imana ibahezagire cyane mu minsi iza ndashinga intahe ikwiye. Imana ibampera umugisha mwarahezagiye. Yabonye amafaranga mukorokera hasi, none n'umuntu yayakoroye wabonye akorokera hasi imbere yawe turatora. nje mpagaze ngashinga intahe, nabonye ikigira 10 gikora hari ku munsi wa gatandatu. Hama rero umukozi w'Imana GMS yaravuze ati abashaka gutanga igira 10 n'amashikanwa ndabasengere niba yafate mu ntoke. Twarashoboye kuyafata mu ntoke. Rero je nafise 2000 kweri imbere n'inyuma, ariko narayatanze. Nukuvuga yuko Imana n'ukuri yarankoreye, kuko kuwo munsi nyene nari nze mva ngameze agirwa ko yangwije inshuro 5. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndashimiye Imana cyane kugatambara mungere yasengeye. Je stock yari yameranye n'amahera y'inzu nabuzonda yakura kubera ahantu nari ndayiteze byari daseko asohoka. Cyafata agatambara mungere yasengera ndagashira ahantu stock yaheze. Cyaravuga amajambo makeya. Hama ndamye gatoya nda n'ubu umuntu adodoye nyene stock irashitse. N'ubundi musi nyene haciye nk'umunsi umwe ndambona nyene stock irashitse. Ikindi shimira Imana ni ku masengesho basengera abanyeshure ngaha yo mu gatondo. Imana yarakoze cyane munyamutona amara hano muri burakeye. Abanyeshuri barasa amanota meza cyane. Hari jambo ry'Imana yakoze, Imana bavuga ngo abantu bazindukira imbere y'Imana abana babo haze habitandukaniye. Je barasa amanota meza cyane ku buryo bitera ishari n'abandi bareze, ariko Imana yarabacecekesheje. Hama ikindi abana wigisha barasa amanota meza. Ego ku buryo nk'umuyobozi avuga ngo kubereka ngo abana bibaronka amanota meza gusumbya biwacu.
nanje kubera Imana abikora ntako nakwishura kubisobanura ahubwo baciye baronka menshi gusumbya ku rundi rugero. Ndashimiye n'Imana cyane yagiye barinda urupfu nyene abadayimoni barazuye nyene shari dasanzwe ariko Imana igenda ibarinda. Hari ikindi kintu Imana yakoze nyene cyantangaje. Harimo umunyeshuri umwe afise nk'imyaka 4 yari afise imwemu yo kwisambanya ku rugero rumwe rudasanzwe. Yari isambanya biteye ubwoba ku buryo avuga ati none kamana azavanza abandi banyeshuri. Ngize nko kugatoa nasanga nyene yatoye nk'agashasha ariko ari isambanya imwe biteye ubwoba. Hamwe nanje numva ngira ubwoba ariko nakomeje nza hano muri bakeye basengera abanyeshuri. Nshimiye Imana cyane uwo munyeshuri haheze nk'amezi 3 ubu vyararangiye mu mpera amashimana. Ndashima Imana nakwaje umwana bamutora infection hanyuma mbandanye ndamuha imiti biranka mugabo umwana akaguma vyimbinda yongera vyimba n'amatama hanyuma ca ndamuzana hano baramusengera. Umukozi w'Imana arambarira ati umwana wampimishije 5 ndambwira ati jewe ntaco nonje gupimisha ko bohava bampenda niyo mpamvu ramusengera kugira ngo mumusengere. Hanyuma aramusengera amusengeye bukeye mbona inda itangwe guvyimbuka n'amatama atangwe guvyimbuka gushika uyu munsi umwana yarakize ameze neza. Ndashima n'Imana ko yaramukijije hamwe nongera nshima Imana kandi nanje naragwaye mu iyo minsi iheze ngwara ndiko ndaribwa mu nda cyane ndagenda ndagura imiti kuri pharmacy damikini cya mbere biranka cya kabiri biranka nkaguba numva umuriro waka cyane mu nda biranka gose ko ndi bwicare bikanga ko ndyamka ngumba ndibwa gose candaza hano baransengera gushika n'uyu munsi ndakomeye ntaburibwa n'undi asubira n'ibinini narabihevye. Amashi ku mwami wa Yesu.